kiganiro inyurabwenge. Ikiganiro inyurabwenge mugitegurirwa na Claude Kamarade, mukagishikirizwa na televiziyo Umuvugizi. Inyurabwenge. Ni gute ushobora gucecekesha ijwi rya Sekibi muri wewe? Ngivyo byo tugiye kuganira mu kiganiro inyurabwenge cy'uyu munsi. Ijwi rya Sekibi ushobora kuricecekesha gute? Ntushobora kuricecekesha igihe utararimenya ingene rimeze, ibiriranga, ubwoko bwaryo, kuko hari amajwi aba mu muntu. Kenshi amajwi akunze kuba abiri. Nibyo tugiye kuyaga uyu munsi. Umenya gute ijwi riza ritanzwe na wewe nyene canke ijwi rije ritanzwe na Sekibi? Inyurabwenge. Ubimenya gute? Kuko icyo ni kibazo abantu bagomba kumenya gutandukanya. Icyo nobanza kukubwira, wewe uko wiyizi si wewe uko nyene wibona. Uko wibona si wewe nyene. Wewe uruwundi utabona. Turaza gutandukanya mu kiganiro ico bita ego n'ico no kwita mind. Ijwi rya mind n'ijwi rya ego. Inyurabwenge. Ushobora kumva rero ijwi rya mind canke ijwi rya ego. Ugomba gutandukanya ayo majwi kugira ngo ushobore kumenya ingene uvyifatamo, kuko ijwi rimwe rikubwira ibintu vyituze, ibintu vy'umumaro, ibintu bigirira neza ikibano na societe, ariko ijwi ego riza rigusambura, rigasambura societe, rigasambura ikibano, rikazana amahane, mbere nanone rikakushira mu buzima bw'ibihano. Abantu benshi ngaha mw'isi turabayeho mu buzima bw'ibihano, kubera twumviriza ijwi ryitwa ego, ariko twagomba kumviriza ijwi bita soul. Soul ni ijwi novuga yuko rivuye kuri mutima mweranda canke mpwemu yera, bivana n'ingene wewe ubivuga. Ego, banze mumenye yuko umuntu burya ntashobora kubaho agaragara. Kimwe urimwo mutima mweranda, urimwo Imana canke urimwo ijwi rya Sekibi. Ntibishobora kubaho aho uwe ubaho utarimwo na kimwe. Utarimwo Imana uba urimwo Sekibi, utarimwo ijwi ry'Imana urimwo ijwi rya Sekibi. Kimwe ni ego canke ni soul, mutima mweranda, canke ijwi rya Sekibi. Nari bivuze muvyibuke nk'abantu basoma Bibiliya canke inkuru nziza ya Yesu Kristo. Matayo yaravyanditse igihe Yesu yariko arabaza abigishwa biwe ati mwumva bavuga ko ndinde? Baravuze vyinshi, bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri wa muhanuzi asumba abandi. Baravuga vyinshi, ndazi ko iryo jambo mumaze kuryumva canke mwagisomeye. Mugabo Petero nawe aravuga ati kwezi yaciye ababaza ati mweho mwibaza ko ndinde? Muvuga ko ndinde? Kwiruhande y'ivyo abantu bavuga mwibaza ko ndinde? Petero arasama ijambo ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramushimagiza, mutera amashurwe ati uraharashe, ubivuze neza, mbere si uvyivugishijwe, ubivugishijwe na mutima mweranda na mpwemu yera aba muri wewe. Mugabo muvyibuke bigiye imbere, Yesu ariko aravuga ingene azobabara menshi, ingene azobambwa. Nya Petero nyene aragaruka ati oya, ivyo ntibishoboka, twebwe turahari tuzokugwanira. Ibigabo nk'ibi inye umuntu azoducamo ubona yobangana yobarinde. Mugabo Yesu aramwihweza ati mvi nyuma wa shetani we. Mvi nyuma wa shetani. Ivyo vyiyumviro vyawe si ivy'Imana, ni ivy'abantu. Muvyumve. Mu ntango yamushimagije ati si uvyivugishijwe, ubivugishijwe na mutima mweranda na mpwemu yera. Mugabo haciye akanya gatoyi, Yesu aciye agaruka ati mvi nyuma wa shetani we. Ntaco bibabwira ko ibintu turiko turavuga. Ego ubwa mbere yari soul, hanyuma ego. Inyurabwenge. Nivyo rero niko ndavuga yuko umuntu atigera agaragaramwo kimwe, abamwo mutima mweranda canke akabamwo Sekibi. Bica vyumvikana neza yuko umuntu agomba kuguma araba
ingene ahagaze. Abasoma ijambo ry'Imana Paulo arabivuga ati mugube muraba yuko mwe mwigira ngo murahagaze, murabe by'ukuri ko muhagaze. Rero ego nkuko nabivuze, wowe yivuga mu ndangura kintu canke akayidondora, ni imbaraga ziri hagati y'imbaraga z'ibyo tugenzura n'ibyo tutagenzura. Kuko ibyo tutagenzura muravyibuka mu archive yo Muvugizi TV, aho nababwira yuko ibyo tutagenzura biza muri ka gati subconscious mind. Ibibera mu bwonko bwanje sindabigenzura, ibibera mu maraso yanje sindabigenzura. Ariko ndavuga nk'uko kuri televiziyo Muvugizi ndabigenzura, njatse ndanuma canke nkavuga. Ibi ni conscious mind. Muga subconscious mind ibijanye n'ibibera muri jewe indani, sinshobora kubigenzura. Rero umuntu yobisigura igo yawe niwe ushobora kuyigenzura, udacuba umuntu ahambaye cyane. Ucuba umuntu ahambaye mbere, mu yandi majambo uzoshobora kuba mu muhamagaro wawe, kuko kwiyisa abantu benshi ntibari mu mihamagaro yabo, bari mu bibanza bitari iby'iwabo, bari aho batogomba kuba, ntibamenye ibyo bokora n'ibyo boreka, kubera yuko ijwi rya ego ntibashoboye kurikontorora, niryo yigendera. Ijwi rya soul nta kibanza rifise. Ivyo rero birahambaye mu buzima bw'umuntu. Umuntu yagomba kumenya niki nahamagariwe. Sinzi ko nabivuze mu kiganiro mperuka canke muganda amaze kubivuga kuri televiziyo nyene, aho nabwira umuntu yuko agomba kumico yahamagariwe. Burya ngo ushobora kuba wahamagariwe gutunganya neza ibintu, ariko cyane cyane ngo urukundo niko wahamagariwe. Wahamagariwe urukundo kubera yuko Imana nayo ari rukundo, kuko tugomba Imana igomba yuko tuyishushanya ko tukamera nkayo. Mube abanyakigongwe kuko nandi ndumunyakigongwe, mubebera nabwo nandi ndi mweranda. Tugomba kwiga urukundo kuko Imana ubwayo ni rukundo. Rero mu gihe tutamenye ibyo, icyo twaje gukora ntiduhava ngo tukibemwo, ariko kandi waje kwiga kwihangana ngaha ku isi. Umuntu agomba kwihanganira abantu. Utihanganiye abantu ushobora kuva mu iyi si. Kwihanganira uwo mwubakanye, kwihanganira uwo musangiye akazi, umukoresha wawe, kwihanganira abakugirira nabi, kwihangana. Icyo nico waremewe, nico cyakuzanye ngaha ku isi. Ariko kandi ngaha ku isi waje kwigisha abantu. Nagwe kubigisha gute? Ubwo hari umuntu akuraba akagusomamwo inyigisho, akayigusomamwo kubera yuko naho utovuga byinshi, hagiya uyu mubiri wacu uravuga. Ingene umeze biravuga, ingene uvuga, ingene uraba, ingene utambuka, ingene utunganya ibintu utari kuravuga, bijya biravuga. Ururimi, amajambo yacu bigararengegwa n'ayandi majambo. Nene nk'ubu umuntu akubwira ati ndagukunda, birakenewe yuko wewe mubaza ngo ndabibona gute. Urabibona ingene bivuga byonyene, urabibona, urabimusomamwo. Uhita ubimusomamwo ubwo nyene akibivuga. Avuze ati wewe sindagukunda, ibyo ntuza kubaza kuko gutankunda, urabimusomamwo ngene bivuze. Ururimi rurarengegwa n'amajambo, ariko ingene tubona hari urundi rurimi, hari yindi mvugo mugabo umuntu atavuze. Ivyo rero bishika ko umuntu yashoboye kurengera iyi kamere ya ego. Mbere y'iko kugera ngaha mbuye murumva yuko ego ni nka sekibi, icyo rya sekibi. Icyo rya mind naryo iyo soul ni icyo rya mutima mweranda, kandi ayo majwi aragwanira mu muntu kenshi. Aragwanira mu muntu. Umuntu ntanatandukanye ati none ngomba gukora iki? Ni iri jwi rivuye hehe? Kandi ibyo rero iyo ego niko ndavuga, ntabwo Imana yayiremanye umuntu, si Imana yadushizemo. Nibihangano vya muntu, vya mwene muntu, nivyo umuntu, nivyo societe yagiye irubaka mu muntu, nibyo twagiye twebwe nyene tuyubakira muri twebwe. Ko nawe urabibona, inka canke impene canke urukwavu, igikoko muri rusangi, harabona igikoko ciyemera, kandi ntibingana kandi ntibisa, muganga kibona ciyemera.
bikenewe canke ntabirimo. Inyurabwenge. Reka tureke igikoko ariko mvuga umuntu. Urabona umwana, dufatire umwana w'umutegetsi kanaka, ahuye n'umwana w'umworo, umwana w'umuntu aciriritse, barakina naco bitwaye kuri bo, barasangira naco bitwaye, kuryamana naco bitwaye. Mugabo hingiye abo bantu bakure, baca bashiraho akarimbi, baca bashiraho ibintu bibatandukanya. Uriya muntu nitungana, ko afise amaboko abiri nawe ukagira abiri, uriya muntu ntiyovuga ngo numvirize, kubera iki kandi nawe afise iciyumviro kandi kidasa n'iciwawe. Urya ntaco yodufasha kubera iki? Kubafasha kubera iki kandi ubona ari umuntu atari ikiremwa muntu? Amaraso afise ntasa nayiwawe, urya si uwo muri twebwe, urya je nitungana. Ego, mu yandi majambo, ego izanana mu kwiyemera. Kwiyemera nico kintu kiranga ego. Mbere novuga yuko ego ivyifungura harimo ukwiyemera. Ntabe ingene ngaha mw'isi uyu munsi ikintu cyo kwiyemera gikomeye cyane. Mbere erega hari n'igihe umuntu ahora araba ngine umuntu ariko ariyemera, ukarondera ibintu ariko ariyemeramo ukabibura. Kandi nimwe nababwira mu kiganiro giheruka, nimba uri kuriyemera muri iki, menya ko hariho gusomba. Uzi gucapa, ari abacapa kugusomvya, uvuga ngo ufise umukono mwiza, hariho abandi ukamengo bararema, ukamengo ni imashini. Reka kwiyemera rero, kuko hariho abagusomba, hariho abagusomba. Ego so kwiyemera gusa ibintu byo guhangana n'abantu. Wamusanga abantu bariko barahangana, wewe gusekana gusa, gusekana. Ibi bintu biri mu bantu, no kuvuga yuko mu buzima bwabo iryo jwi rya ego ntibashobora kurikontrola, ntibashobora kumenya yuko ibyo atari kamere mu ibyo sivyo bigize umuntu kubisanzwe. Guhangana n'abantu, kwa muri kurahangana n'abantu, muri ibyo nibitari byo. Oya, none ntambo nimwe yo tumuhangana n'abantu. Umuntu nimba ariko avuga akubwira ibyo utumva, murabe wicecekere, wihorere, ugira ngo uko bizotuma uhinduka wewe, bizotuma nimba uri umuntu w'umunyaka afise akamaro muri community na societe, akora kuvuga byinshi, ntico bizokugira, nivyo tuma muhangana. Oya, nivyo tuma muhangana. Kandi noneho bijya guhangana n'umuntu bisigura faiblesse, no kumwereka yuko noneho umuntu yobwa ati wowe urimbwa, nawe ushimubwira uti mbwa ni wewe. Mwese mama bayimbwa. Si ngombwa, ca mu yindi nzira, guhangana n'abantu ni n'uruntu n'uruhumye rw'umutima, mbaye nka babandi uti n'ububisha bwose. Ntibikenewe na gatoyi, ntibikenewe na gatoyi. Ejo bundi sinzi uwo babaza ati mbega bagiye abantu ko bavuze, uwo muntu sindamuvuze, baramubajije bati ejo bundi barabavuze mwebwe, hari amajambo yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi babavuga, mugabo mwebwe nta kajambo twabumvise ko. Mwishura n'ubwenge bwinshi n'ubwitonzi bwinshi, nta kamaro. Twebwe aho tugeze, aho turi, barya abantu nta kamaro ko duhangana, kuko bajya bari mu nzira zabo. Twe turafise ama objective, nitwoza guhangana kubera iki? Nta kamaro na kamwe kahari, kuko abo bantu tuja guhangana kubera yuko inzira tugomba gucamwo, turiko ducamwo si zimwe. Guhangana rero cyo kimwe no kwiyemera ni biryo, ni imfungurwa za ego. Kwiyemera no guhangana si ivyo gusa, no kwigereranya. Ngo twe muratuzi, ngo twe tuva mu muryango kanaka wangu, hajya ngo twebwe ngo tujya dukaravya. None ngo nta muntu muri community ngo iwacu ngo adafise imodoka. Nene bafise imodoka, hari abafise zibiri zitatu n'amaromoroke, ngo yangu iwacu, imiryango iwacu ngo dukoresha, ngo turafise ubwato. Hari abafise ibisumbi ivyo, hari abafise ubwato na y'amameri n'ibikiriza modokari bikwegana. Ngo hari n'ubufise indege. None
wama ufise umuntu agusumba areka kwiyemera. Ibyo ni ibyiyumviro bya kandi iyo ego nyene iguma ikwereka nyene ivyo nyene ko ari byo bikugize. Utibabuye reka kwibabura ntacumaze kuko uzokwa mufise ivyo ukeneye mu buzima bwawe. Rero ego ni nka sekibi yamiri kugerageza kugira ngo irangize igutaye hasi. Kuko iyo byose niko ndavuga, iyo bibaye mwuko biguta hasi, biragusubiza hasi, bikonona ingene abantu bari babayeho, ingene bari biyumvira, ingene bariko barakora, bikagukubita hasi kubera ko sekibi ica mw'ico kintu bita ego. Ihazwa rero nuko abantu bamba basuherejwe mu bibi, ariko wewe ntiwari ibyo kubisanzwe. Wewe uri roho, wewe uri soul, wewe uri roho, wewe uri soul. Iryo rya roho naryo niki n'umutuzo, no kunyugwa n'ibyo ufise, nijwi rikubwira yuko ukundwa, uri umuntu adasanzwe mu Mana, mugabo ugomba guca bugufi. Soul, mutima mweranda. Mu gihe ego yoyo ari ijwi novuga riza kugutekesha umutwe, riguhungabanya, rikagushira muri diary yo mu bwonko. Ayo majwi rero yose akuzamwo sahi wawe, bimenye sahi wawe kandi umenye ijwi ugomba kumviriza. Kwigereranya rero ni ibintu biva kuri sekibi. Mu gihe roho yoyo n'urukundo n'amahoro no kwiyumva n'ubugwaneza n'ikiyago ciza no gukunda abantu no kugirira impuhwe abandi no kumva ko abandi bagize ico babuze wo bagwana ko mu gihe ubishoboye. Roho, umutima mweranda. Kandi rero iyo soul ntipfa, iratandukanye na ego. Ego irapfa. Iyo dupfuye ego ijana n'ivyo nyene vy'umubiri wacu, ibirana n'umubiri wacu. Mugabo mu gihe soul yoyo umutima mweranda ntipfa, ni nayo izoseruka imbere y'Imana kuri wa munsi w'umugoroba w'ubuzima bwacu. Bya byiyumviro vyiza, bya bikorwa vyiza, bwa bugwa neza, kwa kubona abandi nk'abantu bingira kamaro, abantu beza, abantu biremwa vy'Imana, n'ivyo bintu bizogaruka biri kumwe na soul mu gihe ego yoyo izojana n'ivyayo. Ego rero ifisa amayeri mu kugenzura, irakugenzura wowe, ikakwereka yuko uhanganye n'isi yose, urahanganye n'isi yose, kandi ngo ugomba kuba uwa mbere. Byoshoboka iraguhenda. Roho yoyo ntiza ihangana, oya, roho ntiza ihangana. Murabe ingene Yezu yari yuzuye roho w'Imana, yari yuzuye umutima mweranda, ntiyigeze agomba guhangana na rimwe n'abantu naho bamutuka. Muri bakamutuka ngo n'umwami ngo wa Beelzebul, bakora ku bwa Beelzebul, kuvuga umwami w'isazi. Yarababaye cyane, mugabo ntiyigeze ahangana nabo. Muri bakabamuzaniye wa mukenyezi bayafashwe asambana, nta rubanza yamuciriye, kubera ko yuzuye roho. Yuzuye roho. Rero mu gihe ego ikwereka yuko uguhanganye n'isuka rigomba kuba uwa mbere, roho yoyo ikwereka uguca bugufi no kuba umuntu. Ni kuvuga mu yandi majambo, umuntu si gitonyanga, ni nyanja mugabo yagukiye abantu n'ibintu byose. Niko roho ihava ikakwereka. Iyo rero wimitse roho, jenda kuraba nkakwiyumvamo kandi nkakumenya. Umuntu yimitse roho muhuye, uramubona mu mvugo ziwe, mu ntambuko ziwe, mu ngendo ziwe, mu kiyago ciwe, ingene ubugwa neza, ingene avuga, hageze no mu gufungura, ingene umuntu yimitse umutima mweranda afungura, urabibona. Ingene ageze mu byo kunwa yarimitse umutima mweranda, uramubona. Umuntu agenzwe na mutima mweranda hageze kunywa no gufungura,
uramubona, kubera yuko abo bantu ntibashobora gusa. Ibikorwa byose akora ni bimwe Pawulo Mweranda avuga ngo igihe turiko turafungura ngo tuninahaza Imana, igihe turiko turanywa tuninahaza Imana. Mbere umuntu yimitse roho n'igihe ariko arava muri buno buzima bwo kwisi, igihe ariko arasezera isi, yari yarimitse roho mu buzima bwiwe, uramubona. Uzosanga urupfu rwiwe ari itiro, uzosanga urupfu rwiwe yisinzirira, mbere akagenda ahezagira abantu, ababwira novuga abaha impanuro nziza, abaha amatestama aciye mu majambo, abahezagira abantu, ababwira ingene bo kwifata. Kubera iki? Yarimitse roho muri we, yarimitse umutima Mweranda muri we. Birahava rero bikamuseruka, bikamuseruka kandi bikamuha bikatwereka n'inzira aba ariko arabandanya. Abona bemera Imana mugabo n'uwo batayemera, buriya ukuri nuko. Rero Saul ikwereka yuko wowe uri nyanja, ntabwo uri gitonyanga mu nyanja, oya uri nyanja yose, uragutse, wagukiye abantu n'ibintu. Ibyo abandi bone ngo ni ibintu bibi, wewe urabigira byiza, nubwo byo bari bibi ukabigira byiza. Nkuko Yesu bamuzaniye, wafashwe asambana mugabo atari uko agombye gushigikira ikibi, oya mugabo mu mutima wiwe wugurukiye abantu bose, akumva uyo muntu yomwiyegereza, akumva uyo muntu yomuharira, si umucira urubanza. Kandi ibyo bintu tuzobigaruka ko ingene urukundo n'impuhwe ari byo bintu byubaka umuntu, bikamukiza gusumbya aho uwo muciriye urubanza. Iyo rero ukoze ikosa mu buzima birabaho, tukagwa, tukanyerera, tugakora iki canke kiriya kidahuye no gushaka kw'Imana, ko turi abantu, igo yoyo ihita iguca intege, ikakubwira ko kabaye ntaco cera, ibi bintu we wamukora n'ubu bisubiramwo, wewe ubona ucera iki? Ibihebeheberana, igo ikubwira ibyo, mu gihe roho yoyo umutima Mweranda ikwigisha ko ukwiye kwama ukosora, ikwiye kwama ukosora, wosubira gutangura, ko umuremyi wawe afise urukundo. Ariko igo yo yubwira ati none iyo Mana yo kwame kubabarira, iyo Mana herawa nejo warabikoze na hirya yejo n'ubu urasubiriye, ya nawe aha nyene heberana, ikakubwira ibyo. Iyo ni igo. Mugabo roho yo yikubwira gusubira gutangura, gufata inzira nshasha, yuko uri mu rugendo kandi ejo bizoba byiza, Imana amajambo meza ikaguhanura byiza. Ibishoboka rero mu gihe wamaze kwimika roho muri wewe. Igo rero nuyica intege, uyica intege mu buzima bwawe, ugerageza kuyica intege buke buke kugira ngo wimike roho. Igo irakwereka ngo ntabwo utunze nka kanaka, none ni ngombwa ngo mutunge kumwe. Kandi nimba udashima ibyo bike, ibyo wita bike ufise, uzorinda upfa, uzorinda upfa ubyifuza. Niyo woronka byinshi, uzokwama uri muri uwo mukino wa sekibi wipfuza, kubera ko none ibintu byose wobikoresha iki bobiguha atari hamagoza. Ugira umere nka isiha ngo niyo usanga mu mwobo wayo hari imfunguruzo, mugabo ntiyugara, hari amasutiye. None isiha irakeneye isutiye kugira ngo ntayikoreshe, ifise amarori, ariko nta mazi igwara, naho yo yagwara nta marori yambara. Ibyo bintu yabizaniye iki? Hari abantu rero bameze uko rero. Burya iyo ni igo, ikwereka yuko hari ibintu byinshi udafise, ego hari ibyo udafise. Aho ntibamenya no gutandukanya ibyo umuntu akeneye n'ibyo yifuza. Wowe ushaka ibyo ukeneye, kuko ibyo wifuza, wowe guhaye amazu yo mu gisagara cyose, wowe uyakoresha iki? Kuko umuyarabaraba byo kumarira iki gose? Ujya ibingana gute?
kugira ngo uhage ubona umara isahani zingahe, aho ukeneye ayo mazu yose kugira ngo ube uryama ahangana gute, uryama mu vyumba bingahe, naho woza urabikuranye, ariko imetero uryamamwo zingana gute? Iyo nyota idasohoka idahera, wewe ubona burya ushoboye kunywa inzoga zingahe kugira ngo igo ibyo ntafise, izo mpuzu wambara ukazirunda gushika naho utamenya izo ufise kandi ari haba zikeneye igo, urumva utaramenya kunyugwa n'ibyo ufise, naho woronka ibindi uzogwa mu mukino wa sekibi ukwama hari ibintu ukeneye. Nimutanyugwa n'ibyo ufise naho wobironka ntiwonyugwa. Igo rero igufasha kutabumbwa n'ibyo ufise, ugasanga umuntu ntashobora kubumbwa inzoga, itabi, igitsina, n'ibyo yamikwereka n'isi yose, akwereka yuko hari ibyo ukeneye, hari ibyo utararonka, hari ibyo ukeneye, uzosanga bisi wamana ibyo ukeneye. Rero ayo majwi icyo nagomba kubigisha kwibukanya, menya kuyatandukanya ijwi rya roho n'ijwi rya sekibi, ntiwongere kuba mu buzima bw'ibihano, kubera yuko Sol niyo yonyene ituzana mu buzima bw'amahoro. Igo yamidushira mu buzima bw'umwijima, dushira mu buzima bwo kumengo turi mu bihano, isi kami turemereye, kumengo tuko turasitana n'abantu, kubera yuko twumva kenshi ijwi rya igo. Umuntu yovuga ati Sol iri hagati y'ijambo n'irindi, no kuvuga n'umutuzo, no guceceka, kuba utuje, kuba ucecetse, n'ibindi byinshi birimo amahoro y'Imana. Igo rero ikwereka ko uri mu mubiri gusa, ikwereka ko uri mu mubiri gusa. Rero kwitekererezaho, kwicara ahantu ugatekana, ukinjira muri wowe nyene, bigufasha kugenzura umubiri wawe n'umutima wawe. Ariko ni mu gihe wamaze kwimatura ku bintu by'isi, si ukuvuga ngo bivamwo, oya, iby'isi ubikoreramwo, muragumana mbwa ukavyimaturako, wa wundi ngo bari mw'isi ariko sabisi. Urumva, bari mw'isi ariko sabisi. Nimba dufate ukiri umucakara w'ivyo kurya, ivyo kurya ukumva yuko uri umuja wavyo, utarya kugira ngo ubeho, mugabo ukabaho kugira ngo urye. Canke ukumva yuko ibinyobwa ibyo ari byo byose bikigufasha, bigukwega, udashobora kuryama ngo uvuge ngo sinoryama ntanyoye, uvuga uti jewe sinshobora kubaho nta sex, igitsina ntibikunda, ntashobora kwihangana. Nimba ukiri muri ibyo n'ibisa n'ibyo, ntushobora guca intege igo, ntushobora kwica intege mu gihe ukiri umuja w'ibintu, mu gihe utarasohoka ngo urengere ibintu, wagukira ibintu. Ahubwo ubundi mugabo wewe ntiwari igo, wari Sol. Menya rero kwihamagarira ko ububasha bwa mutima mweranda kugira ngo ushobore kurengera ivyo vyose, ucureka kwigereranya, kwipima ku bandi, kuko ivyo n'ibiryo vya igo nabivuze. Cecekesha, numisha iryo jwi rya igo, bigufashe kwigenzura, bigufashe kuba mu muhamagaro wawe, bigufashe kuba mu mahoro, bigufashe kuba umuntu buno buzima bwo kw'isi butaruhije, kuko uri muri igo uraruha cyane, suka musitana, muri kurahangana, kuri kurigereranya, ibyo navyo biraruhisha. Igiza kure umukino wa sekibi, winjire mu mukino wa mutima mweranda. Iyo ata muntu uri kurigereranya ko, uba mu mahoro menshi. Ikiganiro cyacu cy'inyurabwenge kibafashe cyane kugira ngo ntimubeho mu buryo bwo guhangana, kwigereranya no kwiyemera. Inyurabwenge muhejeje kumvise ikiganiro.